Okay, hama muri kumwe na Mr Julius 257 nkuko bisanzwe turi ku kazi ka misi yose, ariko tugoma tubabarira ukunyene. Bo hariho aka video ndabonye aka video ka Pachitomani ariko agira publication y'umutipe ari hano atukeneye kuja mu gihugu ca Zambia canke muri South Africa yuko yo mucako ya hinge umanze mukumvirize hama cengira isho ndakavuzeko naka Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Namwe baza ko nasatse ariko sinasatse ngomba kubabwira ibi bikurikira ko umuntu yifuza kuja South Africa canke Zambia narondere kwizi nimero muri ko murabona ngaha ari biroroshe cyane gose. Uyo muntu agutwaye bamita yo tam agutwaye agenda aho ushikira yakurondereye aho ujyama aho woga bakwize n'ururimi mpaka uronke nakazi utangure gukora kandi no mu nzira nta kibazo na kimwe bigerugira. Hamagara rero kwizo nimero hanyuma mwivuganire niwejwe n'ubukene ufise amahera y'itike ibisigaye Imana bari nimikoje ndabakunda cyane baza mwakumvise. Ariko rero mumbabarire inomero ndazinyegeje kubera izi mbuga dukoresha zirabwa n'abantu benshi, ndazinyegeje mugaye zina mwumvise ushake ukuraba inomero genda kuri page yiwe kuri Facebook urayibona. Bo hama ni mugende mve mu Burundi abafise ubwo buryo nta kibazo, amayira aruguruye. Ariko rero impanuro ya mbere imbere yuko uzana umutayi uvanye mu gihugu uje gukorera mu gihugu ca Zambia canke uje gukorera mu gihugu ca South Africa, ngibi ibintu bitanu utegerezwa kuba uzi. Ibintu bitanu uyu mutipe ntiyibeshe ni mu bitegetse ngibi guys. Mu bintu bitanu bisabwa kugira ngo uyu muri Zambia imbere kuritegurira kuza muri Zambia, ibintu bitanu ubo bizi guys. Cyambe twagiye bisako kuba tagwaye umutima, ufise umutima utera fresh nyene hamwe nyene umva umutima nyene mu kibanza nyene utera fresh tagwaye umutima. Cyakabi zako butabugwaye hypertension. Cyakatatu bisako urinda udatinya. Cyakane bisaba kuba wayitoje kwiruka, uzi kwiruka guys. Imba witegura kuza muri Zambia cyangwa muri Zambia utarayitoza kwiruka ubigerageze kubera sometimes bizogufasha. Cyakanga cyakatanu imbateye cyakane bisa yuko baho nk'umuntu atariho ahubwo yapfuye kubera ibibazo. Cyakanga igikurikira kwa muri Zambia bisa yuko tabukumbura guys. Nayo yikumbuza ngo ndakumbuye ushize muri Zambia tusezera ati bayi gukumbura. Gikurikira bisa yuko nyumufise umudemu shaka zorongorwa ubucumubwira akaba arihigira abandi kubera ushize muri Zambia tanzova nzotaha ibyo canke ryari n'imyaka ingahe yashobora utarataha. Kindi nibagere rero bisaba kubuzi kunyonga ikinga gaye zibuzi ushobora fikinga nyene kabuzi guheka ibintu nyene fresh kwikinga zikurikanya ga fresh nyene ikinga nyene kubyumva no muzigo nyene nyuma. Gikurikira bisa yuko tari umuntu wishima guys. Umuntu wishima no muri Zambia ke ntiwo hari umuntu wishima no muri Zambia ntiwo zakubuta umuntu yishima uzokamwe bambaye ibirato ngo bifuka amaguru yose nzamubwira hane no muri Zambia haba mu biziba kunyuzamwe ibirenge
no muri Zambia nta kwishima, no muri Zambia ntitwishima. Kindi naco guys, bamwe bisaba yuko nimba ho rusenga cane cubanza ukabiganya gusenga kubera umwanya wo gusenga nukunda kuboneka tadiko duhiga makoni guys. Ndibaza mwavyumvise ibintu bitanu nimba ari ikintu yihenzemwo muri komanteri. Abantu bari muri South Africa, bari Zambia, mutubarire hari ico yihenzemo ngaha. Tereke karakunda gombye gucisha muhama big up sana. Mugire ibikorwa vyiza aho muherereye. Imana ibarinde. Okay.